mbega twovuga ryari yuko umuntu yipfuje kubesha canke bambe yipfuje kwiba canke yipfuje kwica yipfuje gusambana twobivuga ryari twobivuga gute twofatira kuki? Bakunzi ba AXIA Voice TV, iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu kwemera kuvyara ubuzima. Turasubiye kubaramutsa tubipfuriza kuroranirwa n'amahoro y'Imana mu banye no mu vyanyu. N'ubu muri kumwe na Maître Mirasi Ndayikeze, ikiganiro nimenya amategeko akugenga uheze ubeho utekaniwe mu bawe no mu vyawe. Uno munsi tuje kuvugana ku kintu gishasha cane gose, tuje kuvugana canke kunywanisha ibwirizwa ry'icenda n'iry'icumi hamwe n'ibivugwa mu mategeko ku kigabane citwa la tentative d'infraction. Quand est-ce qu'il y a tentative d'infraction? Quand est-ce qu'il y a commission du péché au vu du 9e et 10e commandement de Dieu? Mbega twovuga ryari yuko umuntu yipfuje kubesha canke bambe yipfuje kwiba canke yipfuje kwica yipfuje gusambana twobivuga ryari twobivuga gute twofatira kuki? Bakunzi ba AXIA Voice TV, iteka ryawe iteka ryanje ukwemera kuvyara ubuzima, tuje kugira ngo dushimikire ngaho. Ubwa mbere na mbere ku caha cyitwa la tentative canke mu Kirundi nk'uko bavyita ukugerageza gukora icaha kanaka, ukugerageza gukora icaha kanaka bivugwa mu ngingo ya 14 y'igitabo c'amategeko mpanavyaha y'u Burundi. Mu ngingo ya 14 iyo ngingo iradondora neza yuko ukwipfuza gukora icaha au vu de la loi, munyumve neza tugukurikije amategeko, kwipfuza gukora icaha ni kugerageza gukora icaha kanaka, c'est-à-dire infraction, hanyuma bikanka yuko ugishikako bitakuvuyeko. Nukuvuga wagerageje gukora ico kintu gihanwa n'amategeko, mugabo haje ibindi bintu, izindi mpamvu zituma ca kintu utagishikako. Hari ubotanga akarorero, mwumva gute? Bakunzi ba AXIA Voice TV, akarorero ntikagoye. Iyumvire nk'umuntu ashatse kwiba imodoka, hanyuma akugurura imiryango y'imodoka, akinjira mu modoka, agakragzona ndazi canke akademara, hanyuma yamara gusohoka urupangu ubwo nyene paf agacahura namwe n'urupangu yinjiye. Cacaha infraction y'ukwiba aba yari yashatse gukora ikaba ipfiriye ngaho. Mwene urupangu agacavuga ati heart kuma ngaha, imodoka yanje warijanye. Hanyuma umusuma agatungwa nayo yameze, cyanye mwene urupangu agacamushira ku intoki akamugumya. Icaha yari yagabiye uwo munsi kandi yari yateguye, donc infraction, igikorwa yari yateguye kwari ukwiba imodoka, kandi yamaze no kugaragaza yuko ashaka kwiba imodoka. Mugabo kwa kwiba imodoka ntivyakunze kandi bitamuvuyeko. Haciye haba un événement indépendant de lui ku buryo adashobora kwiba ya modoka. Ako nakarorero kamwe. Mwoshobora kugwiza n'ubundi burorero. Ico gufata niki ni cyuko byumvikana ko ukwipfuza gukora icaha bihanwa n'amategeko ni gufata ingingo n'ibintu byose bishoboka kugira ngo ushobore gukora ico kintu, mugabo bikarangira ico kintu kidakoretse kandi bitakuvuyeko. Hari rero n'ikindi citwa ukwipfuza gukora icaha kidashoboka, ivyo bita la tentative impossible. Quand est-ce qu'il y a tentative impossible?
ira tentative impossible hari kwipfuza gukora icyaha kidashoboka mu gihe umuntu yafashe ingingo zose zo gukora igikorwa kanaka, kumbe hakaba hariho impamvu kanaka ituma icyo cyaha kidakunda, kandi uyo muntu wewe iyo mpamvu akaba atayo yarazi. Muvyumve neza, n'umuntu yagerageje gukora igikorwa kanaka mugabo ico kintu kikaba kidashoboka kandi uwo muntu atarabizi. Reka ndabahe akarorero ko ku rugezo rwo hejuru kumbure mushobora guca mwumva neza, muganda za gutanga n'akandi karorero kamwe. Nk'ubu nk'akarorero umugizi wa nabi afashe inkoho akarasa umuntu, agaca asanga uwo muntu yambaye ivyuma bituma atarasika, zo bitareza antibar. Uwo muntu wewe akaguma arasa, kumbe uwo ariko ararasa yambaye ivyuma bituma uyo muntu atarasika. Mukanya nayimejeje kubabwira ingingo ya 14. Iyi ngingo nayo yo kugerageza gukora icaha kidashoboka ni ingingo ya 16 mu gitabo cy'amategeko. Iyi ngingo ya 16 niyo ivuga kugerageza gukora icaha kidashoboka. Mbega none uko kugerageza gukora icaha kidashoboka mwumva bitandukaniye no kugerageza gukora icaha hanyuma ntibikunde? Donc tentative d'infraction na tentative impossible d'infraction. Ubwa mbere nuko uyo muntu icatumye adakora icaha caje kumubuza canke kucenterompa, mugabo yari yafashe ingingo zose zo kugikora, kandi iyo hataba ico kintu kimwenterompa yari kugikora. Ndabaye nk'akandi karorero ka tentative d'infraction. Ni nk'umuntu yoba yateguye kuza kugirira nabi mugenzi we, akabitegura neza mbere akaba azi inzira uyo muntu mu gutaha aza gucamwo, hanyuma ariko arataha agaheza akagerageza kumugirira nabi, mugabo Imana igakinga. Nk'akarorero yariteguye kumwica akamutera ibuye, iryo buye aho kugema mu mutwe rigaca rihusha, rigaca impande y'ugutwi no kumukora ko ntirimukoreko, hama rikagwa hirya. Mugabo abantu bo babibonye bakabona yuko ingene uwo muntu yari yifashe, aho yari ahagaze, umwanya yari ahamaze, ububishe yabikoranye hamwe n'ibindi byose byo bitare éléments constitutifs d'infraction, bakabona yuko tous les éléments étaient réunis. Ibyari bikenewe byose kugira ngo ico caha agikore byose byari bikwiye, mugabo hageze yuko agikora ntibyakunze yuko ashika kuco yari gushikako kandi bitamuvuye. Ariko la tentative impossible nayo ni mu gihe uyo muntu ibyo ashoboye gukora byose yabikoze, mugabo agasanga ariko abikora finaloma hariho impamvu wewe atarazi ituma ico kintu kidakunda. Reka ngaruke kuri ka karorero ka mbere kamwe kukwiba imodoka. Nk'ubu nk'akarorero umusuma arinjiye mu rupangu aragombye kwiba imodoka y'umuntu, akinjira agakatura imiryango y'imodoka, akinjira mu modoka mbere akugara agasentira, wewe yari prêt kudemara, mugabo kumbe ntazi yuko mu modoka atabateri ririmwo, akaja mu byo kudemara, kumbe ntibikunda. Kubera iki? Kuko mu modoka nta bateri ririmwo. Murumva yuko caha aba yari yifuje ntigikunda. Ni aciye aba surpris muri iyo modoka, hanyuma mwene imodoka gatangura kwitwengera kuko wewe azi yuko ico kintu yagomba gukora kidakunda, puisque mwene imodoka arazi yuko mu modoka ata bateri ririmwo, ariko uyo we yaraje kuyiba ivyo bintu byo yarazi. Voilà, ni ngaho rero bavukanyi hari itandukaniro hagati yo kwipfuza gukora icaha no kwipfuza kudashoboka gukora icaha. Tentative d'infraction et la tentative impossible d'infraction. Alors,
tubinywanishe rero n'aya mabwirizwa abiri nababwira mu by'Imana, ibwirizwa ry'icenda n'ibwirizwa ry'icumi. Ibwirizwa ry'icenda rivuga ngo ntiwipfuze gusambana, ntiwipfuze kwiba. Ntiwipfuze gusambana, ntiwipfuze kwiba. Mbega ni ryari umuntu yoshobora kwagirwa n'icyaha cyo kwifuza gusambana? Eske nuko umuhungu yaravye umwigeme ariko ararengana mw'ibarabara hanyuma agaca avuga ati nipfuje gusambana? Mbega nuko umukobwa yabonye uyundi muntu ariko ararengana akavuga ati ujya muntu ni boga, hanyuma tugaca tuvuga yuko yipfuje gusambana? Tuvyumve rero, tunywanishije amategeko y'igihugu tukagomba kuyanywanisha n'ico kintu citwa kwipfuza. Ntiwipfuze nuba yuko uwipfuje gukora icaha kanaka mu bijanye n'amabwirizwa na wenyene aba yafashe ingingo zose zishoboka kugira ngo ico kintu kibe, mugabo bikaza kurangira ico kintu kitabaye kandi bitamuvuyeko. Ndabahe akarorero kwibwirizwa ry'icenda ntiwipfuze gusambana. Dufate ni umuhungu n'umukobwa cyane umugabo n'umugore, ndabizi batubakanye, bateguye icaha cyo gusambana. Mbere bafashe n'ingingo zose zishoboka, bagiye mu nzu barinjira, mugabo kumbe bibagiye kugara portaye nk'akarorero, cyane bibagiye kugara umuryango mukuru. Hanyuma mu gihe bakiri mu myiteguro hagaca haza umuntu akadodora cyangwa akaramutsa cyangwa akinjira mu nzu, hanyuma bo bagatangazwa n'ingene ahubwo bibagiye kugara. Mbega kubera iki twibagiye kugara, kubera iki tutugaye? Muri ico gihe caha bariko barashaka gukora cyo gusambana, murumva yuko batagikoze capfuye, kandi uburyo batagikoze sibo babyitumye, sibo bashatse kudasambana, bo bari bashatse gusambana kandi bari bafashe novuga ngo ingingo zose zishoboka zo gusambana. Mugabo inyuma yuko imyiteguro yose bayigize haciye haza ikintu gituma badasambana. Muri ico gihe ni uwo muntu agatima manuzi nikabyuka azokumva yuko yipfuje gusambana, kuko mu by'ukuri ntiyasambanye n'uwo wundi, mugabo bari bafashe ingingo zose zari gutuma bashobora gupasa alact me ntibyakunze kubera impamvu zitabavuyeko. Uyo rero agaca heza akaba yacumuye ku ico gicumuro cyo kwipfuza gukora ikintu kanaka. Niwipfuze kwiba, ni ryari umuntu yoba yipfuje kwiba? Namaze kubivuga, biratomeye neza kandi birahuye. Umuntu yagirwa n'igicumuro cyo kwifuza kwiba mu gihe mu mutima yamaze kubishiramo, akamara kumva yuko agomba yibe canke aza kwiba, mbere agafata n'ingingo zose zimutuma ashobora kwiba. Ndazi yagiye arara ijoro, yafashe urugendo agana igitoki ca Murundi, mugabo amaze gushikayo kuko ku mugoroba yari yahaciye abona ico gitoki kihari kandi ni gisahira ciza kigeze kurya, akagendera kwita urutoki ati aho bugorobera iki gitoki jewe ndaza kuciba pe. Barambabarira iki gitoki ndaza kuciba. Hanyuma hagera saa 3 z'ijoro agaca afata umuhoro, agafata igikoti kinini atahora yambara ku buryo naho yo ari kari ukatamuraza kumubona. Murumva yose n'imyiteguro. Hanyuma akagenda ahari ca gitoki, amaze gushika ahari ca gitoki agaca asanga baje kugica ubwo nyene. Uyo muntu nimba agatima mpanuzi kiwe kagikora, araza kumenya yuko yari yipfuje kwiba, mugabo impamvu atashoboye kubishikako ntizamuvuyeko. None rero ukwipfuza mu bijanye n'amabwirizwa navyo nyene bitugarukana hahandi aho umuntu aba yafashe ingingo zose zishoboka kugira ngo akore ico kintu, mugabo nigeze mu gikunde. Voilà gico rero icitwa kwipfuza. Kumbure suko nabonye telefone nziza y'umuntu nkaca mvuga ngo ijya telefone nzoyigura, hanyuma ngo umuntu atavuga ngo reka kwipfuza ngo telefone y'uwundo ya sinayipfuje by'icaha by'igicumuro,
kuko nabonye ko telefone ari nziza, hanyuma njyewe naciye mfata ingingo yuko nagiriya telefone nzorondera amafaranga ndayigure. Muga sinavuze ngo nzoraba aha iteretse ndayitore. Ukwipfuza rero nuko duheze tubitandukanye. None rero mu gihe dusore mu vy'amategeko, mu gihe umuntu yipfuje gukora icyaha kanaka, icyaha dans le sens d'une infraction au vu de la loi, mu gihe yipfuje gukora icyaha kanaka hanyuma ico cyaha ntigikunde kandi bitamuvuyeko, mbega ahanwa gute? Amategeko abitegekanya gute? Amategeko acavuga yuko uyo muntu aca ahanishwa igice c'igihano iyo ico cyaha cari gukorwa yari guhanishwa. Nk'akarorero, nimba vole qualifié, kwiba wabiteguye kandi wabanje gukora ibindi bintu byinshi, dufate nk'abajya by'imodoka biri muri kaya vole qualifié, nimba vole qualifié ihanishwa umunyororo w'imyaka 10, uwipfuje kwiba ijya modoka hanyuma agafatwa atarayiba kandi ivyangombwa vyose yari yamaze kuvyegeranya kugira ngo ayibe, aca ahanishwa igice c'umunyororo yokoze mu gihe ico cyaha yari kugikora. Ni ukuvuga cyahanishwa imyaka 5. Mu gihe naho icyaha yari yashatse gukora cyari guhanishwa umunyororo wo guherayo, uyo muntu yashatse kugikora aca ahanishwa umunyororo w'imyaka 15. Mu gihe naho ari infraction impossible, ico bita infraction impossible cyane tentative impossible, wa wundi yashaka kurasa umuntu agaca asanga yambaye antibare, iyo ashobora kumurasa kijya cyaha yagira kore cyari guhanishwa umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose. Mugabo kubera bwa wundi ico kintu kidashoboka nubwo watarazi uko kidashoboka, aca ahanishwa umunyororo w'imyaka 10. Ni ukuvuga na tentative impossible ku cyaha gihanishwa umunyororo w'ubuzima bwose, donc perpetuité, gica gihanishwa umunyororo w'imyaka 10. Mu gihe naho cyari icyaha gifise igihano kanaka, uwagomvye gukora ico cyaha kumbe kidashoboka, mugabo akaba atarazi uko kidashoboka, aca ahanishwa icya 4 c'igihano yari guhanishwa iyo ico cyaha cyari gushoboka. Nk'akarorero, nimba yagomba kore icyaha gihanishwa imyaka 10 y'umunyororo, kuko yasanze agomba gukora icyaha bwa bundi kidashoboka, aca ahanishwa umunyororo w'icya 4 c'imyaka 10, ni ukuvuga imyaka 2 n'amezi 6. Bakunzi ba AXIA TV, iteka ryawe iteka ryanje, ukwemera kuvyara ubuzima. Uyu munsi twariko turabira hamwe ibijanye n'icyaha no kwipfuza gukora icyaha kanaka, tubinywanishije n'ibwirizwa ry'icumi n'iry'icenda rivuga ngo ntiwifuze gusambana, ntiwifuze kwiba. Ndabipfurije bavukanye guhorana iteka, ntukagigwe no kwipfuza gukora icyaha kanaka. Icyaha caba en vue pénale, caba en vue de la foi, kiguma gitesha iteka umuntu, kirakura iteka ku muntu. Birababaje kugenda uratunga urutoki bavuga ngo ujya muntu ngo ni wawe nirashatse kwica naka ngo hama ntiyabishobora. Birababaje kugenda mwibarabara bagenda bavuga bati ujya muntu yarapapuye telefone uyundi mugenzi we, hanyuma ikiramukorokana, yitamukorokana yari yamaze kuyiba. Birababaje rero kugira ngo uhorane iteka, nanje muhorane iteka, twirinde kwagirwa n'icaha cyo kwipfuza gukora ikintu kanaka, ikintu kibi. Twirinde kurenga ibwirizwa ry'icenda n'iry'icumi, mbere twirinde kurenga n'andi mabwirizwa yose kugira ngo duhorane iteka mu bacu no mu byacu. Ndabasezeye, nsubiye kubasaba ngo mubandanye musangiza ano mavideo abatwumviriza, abagira sabone mugire sabone, abatari abonesha muri benshi muri ko murakurikirana iyi televiziyo, abataragira sabone muyigire kuko muzoguma muronka ibintu by'iteka, ibintu bituma ubumenyi bwanyu buduga, iteka ryanyu naryo rigakura. Sangwa iteka.